Bakundi w'ishango BMBC ndasubiye kubaramutsa nkuko mumenyereye nitwa David Ntamakuriro nkaba ndi umuyobozi w'ishango BMBC nkaba kandi ndi umufuni nkuko muzanga mubizi arico gituma no musi mona ndahantu kwishantiye ego aho turiko turaheraheza inzu y'umukiriya wacu twatangiye umwaka uheze ego ubu turi mu kwa mbere 2021 rero mwaka uheze twatanguye ino nzu ya etage igeretse kabiri hanyuma rero turiko turaheraheza nandi mu kazi kanje ka misi yose hanyuma nabonye mugenzi wacu mushasha dukorana nabonye mugenzi wacu mushasha dukorana aje kutugendera murazi ko misi yose twahaye akazi umukozi mushasha go twaruganye igitigiri rero ngiye ndamubona nsanze aho turiko turakorera hanyuma nibuka ko twigeze tubabwira byinshi kubimwerekeye nawe nyene ntiyarose umwanya wo kubabwira wari we ego ncambona yuko bikenewe kubera yuko muzokorana byinshi muzokumva ibiganiro byiwe keshi muzomona keshi mu kazi turiko turakora amafoto yacu nkaba rero nifuje ko mumutahura kuko namwe abadukunda turifuza ko murutahura mumenye abantu abifuza kudoda akazi tuzokorana n'abandi ego rero sinoteba jewe bwa mbere Rwanda mubaze wari we hanyuma nawe araza ku ndashaka gusa kumubaza ibindi bibazo supplémentaire byo tuma mutahura kurusha murakoze mwigeme wotubwira uri we je netwa muramisha Noel Ariane nkaba ndi umukozi umwe mu bakozi ba BMBC ico njejwe muri entreprise nkora muri service comptabilité hama nkaba nyene njejwe ivy'ubutunzi muri entreprise ego nuko. Okay, urakoze cyane Ariane mbega imbere yuko uzanga hawe we waciye ni kubera iki byagenze gute ngo BMBC sange muri comptabilité yo koresha wewe kahise kawe muri izo za comptabilité wabimenye ryari byagenze gute? Je sinobwa byinshi kuri ivyo kuntu naje narabonye appel d'offre ndayibona ama groupe atandukanye abagenzi barandungikira hama maze kwironka iyo appel d'offre niho naje ndadeposa harabaye ama présélection hama uwo musi haraba présélection ndibona ko kuri liste ndaza gukora ikibazo baratubwira yuko hazoba ikibazo écrit hazoba interview hama nanje ndaza ndakora ego niho rero nagira amahirwe yo gutorwa muri benshi bashobora gukora ico kibazo ego nuko byagenze ndashike. Aho urakoze cyane ego naje ndibuka ko uwo musi ari uwo musi wa mbere nakubonye sivyo cyo kimwe n'abandi bantu mwari kumwe mwaje gukorana ibibazo hanyuma mugabo imbere yuko bona cyari muto sivyo none ubuhinga bwa comptabilité wewe wabumenye gute? Sinovuga ngo ndabizoberereyemo cyane oya nkuko mwabibonye muri CV yanje ndabazaniye maze kudeposa narize kuri Lumière ndahiga gestion administration muri option finance comptabilité niho rero bazana uwo muntu ashaka muri ibyo wa comptabilité ndaheba nanje ndaza kudeposa hama nkuko mwabibonye naragize stage académique hama ndakorera muri service comptabilité yo muri Caritas Burundi kubera ariho nari nakoreye stage hama mu nyuma y'ivyo ndagira formation gatoya mu bijanye na audit niho naronse certificat hama ndaheza ndazana niho mwabonye njye CV nazanye ego nuko byagenze hama mu buhinga navyo sinovuga ngo ndabizobereyemo cyane mugabo inyuma y'ivyo muri entreprise nyene nashoboye kuronka barashoboye kundonderera umwigisha ndashobora gurenforcer capacité yanje hama aranyigisha nuko aho ngeze vraiment ndabishima. Okay, murakoze cyane ndibuka yuko mubisanzwe aravuze yuko ikintu gihambaye yuko mu bisanzwe experience atari ndende kuko mubizi rero muri BMBC nivyo ibibazo yarabitoye
ibibazo yabazwa byo kwinjira mu kazi yarabitoye aranabisigura neza muri interview twagiranye hanyuma rero arapima ku bandi hanyuma mugabo kandi twarashimye capacity tubona afise yotuma tumwigisha ibindi bintu vyinshi rero urana ari ngaha kwishanti rero ngomba ndakwaza ikibazo kimwe Ariane wewe uri kwishanti uri mu comptable we ngaho haje gute wabuze ibintu harura wabuze amaresi wabuze ibintu by'amaheru harura kweri kuri ngaha kwishanti jewe naje kubaka mugabo je nkeneye kumenya igituma Ariane nawe yasanze ngaha kuko Ariane si umufundi none wewe uri ngaha gute Ariane je icanzanye ngaha mu bisanzwe entreprise yacu entreprise de construction hama muri ko kubaka mparura ivyo bubatse mu bisanzwe mparura ivyo bubatse hanini mparura ivyo bubatse mu bisanzwe rero sinshobora kuja guharura mu bisanzwe abakozi boncamo gushikiza isaha nahora mbona amatafari nkabona isima nkabona ibiti sinabona neza ivyo ari vyo nabona nyene umengana gupanga ibintu nyene sinzi ariko gushika ubu ndashaka nyene kubimenya hamwe umuntu atakubwira ngo twazanye isima ringana ukunuku ntumenye kuyiharura mwanya wose kajubaza ugira nte no munsi ndashaka kubimenya ndashaka kumenya mbega iki niki gitwara isima ringana gute uno munsi atatwagwa ibeni ingana umusenyi ungana gute nivyo hanini nyene naje ngaha kuraba hama ndabingene abakozi bakora est-ce aba liste bampa y'abakozi bari présent abakozi bari absent abo bakozi est-ce baba bariko barakora ego nico canzanye ngaha ntimutangane kumbona ngaha sinawuzi byo muharura vyariho ariko nyene nashimye kwashika urakoze cyane uvuze ikintu gihambaye ati jewe mparura ibintu bijanye no kubaka ndakeneye kumenya isima ipangwa gute harwa gute ndakeneye kumenya imbega bajya abakozi bampa ko batonze batonze jewe musanze sinaniteze kwaza kudusanga ngaha yego jewe nigumira muri bino binye byo kubaka abaye twasize mu biro aba babashefu twege turaza gukora akazi mugabo ngiye mbona sanga ngaha murumva ko tutihenze kuba twaramuhisemo urumva ko avuga ati jewe sinoguma mu biro kuko ivyo mharura biri hariya umupira umuntu awurorera ku kibuga niho aryoherwa hanyuma rero wavuze ko uri kuriyemeza ukona akazi gatunganya kiretse ibyo guharura muri comptabilité nibindi bikorwa ibihe wamaze gutumwa wovuga ubona bigutuma waguka mu byo kubaka nkuko mwabibonye ku ma réseaux sociaux harabaye publication barapublia umushefu nyene turi kumwe ariko aranyigisha yana nikibaho ngaho barafise bakaba bakakwigisha ingene badoza kuva munsi gushika hejuru gushikiza isaha rero naho nta umwanya utaraba muremure nasanze akazi ari kenshi ariko ndiorganiza kitaske nyene shobora gushika kuki nyene kumenyera nyene akazi kabo muri yo domaine nyene nkashobora kuyinjiramo cyane hama nuko vyagenze aho ngeze ubu ndazi bikeya ego mu minsi mike ndahamaze ego amaze kw'ibintu tari bike aramaze kw'ukuntu inzu iduzwa ibihimba vyayo aramaze kwiga n'amareta ya mwamwe arashaka kuyatahura kugira ngo nkomeze nk'atanu azoba arabonyera umufundi ashobora mbere no gukora ibiharo bimwe bijanye nibi vy'amahera bamusaba byo bijanye no ku mashanti hanyuma rero je ndibuka ko ejo hahise ejo menga wewe waragiye gukomanda amabati ahantu hanyuma urapakiza imodoka ndabeshe oya ntubeshe naragiye ndakomanda amabati sinarinzi yonja ariko twarajaye n'umushefu arambwira ati ingo tugende akwereka aho babikomanda naragiye muri Musumbastire narinzi ko ari ibintu baradandaza ibintu nyene materiel de construction ariko sinaye bwabona aho hantu nkabona handitse ko Musumbastire ariko sinaye bwabibone neza ivyo ari byo ariko ndinjira
umunsi twajanye na chef nyene agiye komanda ayo mabati ariko gushika ubu ntitwasubiye kujana umunsi naragiye ndaja kuriha ayo mabati hama mpejeje kuyariha ndapfayo ndaja kuyatora umunsi bambwiriye ko nukuri ndaraba amabati baranyereka aya ingene bimeze karite yayo ayo mabati barambwira ati ibi navyo bimeze uku gushikiza isaha rero ndashobora gutandukanya ikintu de meilleure qualité n'ikindi nyene cahovyo nyene urumva rero muri iyo musumba style rero narinjiyemwo ndagenda aho nashikanye amabati neza chef warabibonye antuka narayashikanye kuri chantier aho bari bayantumye ego ibintu byaragenze neza. Urakoze cyane. None ubona kuba ukora mu ishirahamwe gukora ibijyanye na comptabilité ariko kandi abajeje ishirahamwe bakagerageza no gutahura ibindi bintu nk'ivyo no kwita bya provisionnement ubona bitazokugira akamaro cyane muri kazoza k'umwuga wawe kakazi uzokora ahantu hose woja. Umuntu wese ntabari muri ibyo nyene yifuza nagira ndabibutse mwarambonye ndiko ndafotora murambona ndiko ndiga kubaka byose mwarabibonye ku marezo sociaux avyasikiye abantu benshi bambajije usigaye ufotora usigaye ugira ante non sivyo nkora ariko ndabijamwo kuko nikindi kintu kimfasha mu buzima ndashobora kuronka ahantu nkafotora je ntaco bintwaye kandi ni na valeur ajoutée mu buzima aho ushobora kwimenyereza mu kindi kintu gashobora kuharonka ubuzima ego antuka muri entreprise ndahigira byinshi bitajanye na domaine yanje kandi nizeye yuko bizofasha mu buzima ntibagiye aho muri kahise kanje sinzi nkaho twa tumaze kuganira narakunda gufotora ikindi naco nariyumvira ingene nzoshika mu bintu by'ukubaka nkabibura kuko ntiyari domaine yanje ariko narabyisanzemo ndavuga ati aha vraiment ibi bintu ni ibyanje ego urakoze cyane wavuze ibyo gufotora ntabyo nari niyumviriye wavuze ko tumaze kwigisha ukuntu umuntu ashobora gufata isanamu kubera iki mu buryo no kwita particulier muri BMBC ikintu cyitwa ifoto gihambaye kurusha kumbure n'ahandi ikintu cy'ifoto ni benshi nyine batagitahura naje ngishika navuga ati ayo mafoto ngumafata nayiki bimeze gute ariko inzu igihe bagutumye igikorwa niba bashaka ikintu canditse gusa baba bashaka kukibona kigaragara murabona yuko kenshi dukoresha abantu baduha amamarche n'abantu bari hanze hakurya y'amazi baraduha amamarche tukabakorera donc baba bashaka ibintu bigaragara bashaka kubona aho amazu y'abageze kubakwa aho ikini idefo ihari kubyo babasabye kubyo bumvikanye hama nico gituma baba bashaka kubona réellement ifoto ego urakoze cyane jewe rero novuga yuko Ariane ni mushasha tumanya nk'indi hazengaha environ ukwezi aravuze ko ifoto muri BMBC ikintu gihambaye cyo gituma abantu umuntu arada no engineer première opération agira photographie gufata ifoto ntitura photographe très professionnel murabizi byo dukora magabo turazi ko bituma mudutahura kurusha makabona ibyo dukora tukabasha kumanya mwiza rero nawe nyine amaze kuvyiga birafasha rero gutuma abakiriya bacu bari mu mahanga babibona hanyuma Ariane jewe rero ngomba ndakubaza ibindi bibazo novuga très spécifique ibijanye n'ukuntu wabaye umwe muri twebwe imbere y'uko uza gukora muri BMBC waruzi ahikorera byagenze gute we wumva gute aho hantu uwo mubari wigeze wimvira iryo shirame ko zorikoramo dufate nka emo ava umbajije ikibazo ciza cyane ni ikibazo cyaryoheye umutima wanje kurusha ibindi byose iki kintu ca mbere nahakunze nta kamwana wa mama kagiyemwo mu kugira ngo mbeho tenue nukuri nta muntu nari nziyo
iyo entreprise no kuja kudepozayo nabanje kubaza sinari nzi bus fata kugira ndahashike ariko naragiye hama uwo munsi ndepoza n'iryo kete nta nuko ninjiye aho hantu naje gukora ikibazo ntazi n'ingene hasi hama ndadepoza iryo kete hama ndaza gukora ikibazo caryohereye umutima wanje nuko ubwa mbere mu buzima wamenga nzorondere umuntu tuzinanye abanze nyene andonderere ngira amastage menshi ariko ikintu campimbaye gose nuko nashoboye kubaho tenu ata muntu numwe nziyo nta muntu numwe nta naho narinzi sinanzi ivyo bakoreguramwo ariko ndashobora kuba umwe umukozi wa BMBC kandi ikindyohera maze kwashikamwo nasanze klima imeze neza nkuko navyifuza murabona turamenyeranye n'abakozi baho turakorana baranyigisha kandi nizeye yuko bizogenda neza ku minsi igenda iragenda abakozi. Uvuze neza cyane uravuze ikintu gikomeye kubera uvuze yuko muri BMBC mu gutanga akazi atakamwana wa mama ni ikintu twishimira kubera yuko tumaze kuba umuryango munini aho usanga mu biro huzuye abantu b'abahinga bariko barakora ibintu by'ivyigwa hanini mugiye ku mashanti haba hari abandi bantu umwe wese muri abo rero igihe tumukeneye kumuyegereza tukaba tudakenera kumenya ngo wewe kiretse ubuhinga tumushakamo canke ubukerebutse canke ugushaka gukora afise mugo ntayo tubaza ngo mbega ngo umuryango wanyu ngo ninde yakuzanye canke ngo bimeze gute muri ituma tubigira ni kubera yuko natwe abantu baduha akazi ntaba batuzi nk'ishanti turimo muri ino nzu turi nyene ntituranabonana nyene ntituranabonana muri ino nzu turi yaravuze ati ngomba guha akazi abantu nabonye kuri internet aratuma abantu bo muryango wabo inshuti ziwe ziraza turabonana baramubwira ati twababonye aca avuga ati mwababonye aho bakorera barabaho yego isinyana n'ibintu tuze gukora akazi sivyo rero natwe ntidushobora kwimakaza umuntu yashobora ibintu ngo ntitumuzi murakoze cyane hanyuma rero ukurikije arire uriko muri kino gihe muri mushambi BMBC bwa mukozi mushasha akora muri comptabilité wanavuze yuko kubera twarabwiye abakiriya bacu abakunzi bacu badukurikirana ku mbuga zitandukanye mu biganiro byacu yuko dufise ishure ni nayo cadre wewe wigamo ko urazi ko uri kurakurikirana ivyigwa bijanye no kubaka uri kurakurikirana ivyigwa bijanye no kubaka ariko kandi uri kurakurikirana n'ama formation no kwita approfondir muri comptabilité sivyo aho mbere twarose n'abarundi bari mu mahanga umurundi umwe yatubwiye ati jewe nje muri vacances je vais vous amener des outils zo muri comptabilité amarogisiere amwe ndabagiye n'ama formation murabi ko atacyo bafasha n'abandi baguma murazi ko dufise gisata cyo aho twuguriye imiryango yo kwanashaka kudufasha none uravye rero ubona we nko mu myaka nk'ibiri kuri ari turiko turigako uri kurigako ibintu uri kurakora akazi ubona nkogwa nka ministere yo twitwara fatiye kuko anyigisha umwanya mfata ndiko ndiga nukuri nibaza yuko nzohakura byinshi nibaza yuko bizonshikana kure antuka umwanya mfata ndiko ndiga umwanya mfata ndiko ndakora nibaza yuko nta kintu novuga ngo cahataye coza kuko ni byinshi njamwo bikantwara umwanya ndetse bikananduhisha ariko nkatena hanyuma nkashobora gukora ego urakoze cyane